umusaza w'igisenga abyaye umwana agiye gukinira Bayern Munich ku mufuko kabisa bwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Burundi ibumbi hariya umwana mu macaka mu makanga bwa mbere mu mateka y'u Burundi umwana avuka ku bavyeyi babiri b'abarundi agiye gukinira Bayern Munich bamushimika ba Bayern bamushimiki barababwiye canke baramushimye bavuga ati tubona n'umukinyi afite amahirwe yo gutera imbere cyane agushota bavuga ati n'umukinyi tubona yogira akamaro club yacu tubona ko ari vyiza ko yoza tuzomubona rero kumena Harry Kane Nestor yavyakiriye gute mugabo arakubwira ati bimeze gute umwana muri kumwe urabona munezero ninga vyakiriye bwa mbere ndari yabishimye bwa mbere ko yagomba ariko ndari goalkeeper ntangwe gusamira batabanyipfuza gusamira itimu ya selection ya province Makamba kuri mu Gisenga uvugiye mu Gisenga bavuga bati n'uyu yego tangura gukina mu igori bashaka gushira nyene imbere cyayo warakinye n'ibindi bice bitandukanye cyane imbere numero 9 mugabo imbere natako kwakina ngeze Tanzania ikagunga number 1 natangiye gukina rero kina nyene numero imbere hari nyene kuri pointe ukubita umarizi ibitego numero 9 nyene ndamunyaruka gose bagubita imipira miremire ukiruka canke baraguhuga kwita amakorosi baratanga zijya long pass canke uje nka wiha ngatanguriza imbere uzi ko jewe nagize umugisha gato yo kukubona muri PF uri kurakina haje ndazirasha wari kuramva ndabyibuka mu gisagara ca PF ndavyibuka pe ingene ntaragira nano haraho twaba turi tukarondera umutipio yajanye tukamubura kumbe yagiye kwita ibitego hariya aje abazungu baba kaya gatimu k'abazungu akinira no muri komite y'abazungu batambonye ntibemera hari umukobwa nkunda muzungu yavuga ati nakupenda sana iyo ugera hano muri ya myaka yawe y'ubusore imyaka 20 imyaka 18 byari kubibintu oya ndimafise ubufu kweje ati bafise ubufu ati sinzi ko n'abasomali cyo gihe ndakina no ndahuriye na Renard ujya mu Tanzania no ndahuriye nawe akinira Burundi yani yarakiye ambonye gize mzee mashine ati birimo ndarakubishije ishuti dicamwo bagize uyu mzee bana ashana rero icatumye mva mu ningo ngira ngo imyaka ukiruka kurondera ubuzima ikijumbu Ona kino gihugu ari abantu ngo turi hano bakacamenya ati gushika hano ubuzima buca bubijana kwijana buca bwuza bukuzura ntibamenye ingene ibintu usanga bigoye kijumbu ni huduma n'igikorwa by'Imana biranyo cyane turabaramukije kandi turabatahije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV turizera yuko mukomeye aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi harabari muri za Amerika harabari Oceania harabari mu Burayi hari nabandi bari muri Afrika ku migabane itandukanye y'isi muri Aziya n'ahandi hose turabatahije cyane kandi turabaramukije jewe nitwa Felix Albert nkaba ndi hano mu mujyi wa Adelaide mu ntara ya Australia y'amajepfo uno munsi nagize umugisha udasanzwe wo kugendera urugo rw'umukozi w'Imana umupasteur akaba ari n'umuvyeyi wa Nestori Irankunda twaje kwandika ikiganiro nawe abantu benshi barabinsabye cyane benshi bagiye babyandika bavuga bati kubera iki mutogena mukaganiriza Nestori canka abavyeyi biwe basi twagira umugisha no munsi turi kumwe n'umuvyeyi wiwe turi hano mu rugo iwiwe twamugendeye kandi tunamushimira cyane ko yatwakiriye tunamuhakaze kuri televiziyo zacu
karibu cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane Imana bahezagire. Basi rero mukozi w'Imana Gideon twashimye cyane ko mwaduhaye kazi hano hantu kandi cyaduzanye ikindi twaje gusa dutera inkuru tuganire tumenye byinshi byinshi kubijanye n'umuryango wawe byinshi kubijanye na NESTORY IRANKUNDA umuhungu wawe yamaze gusinyira gukinira umugwi ukomeye cyane ku isi wa Bayern Munich. Basi turaganira ibitari bike kugira ngo benshi bari barindiriye kino kiganiro baheze bamenye byinshi kuko narakwirikanye kuri social media nyinshi narakwirikanye ku macano menshi ya YouTube usanga abantu hari ibintu bavuga usanga babivuga uko bitari bende bakavuga ko batabizi bakavuga nk'abatabizi ariko umunsi twageze hano turizera yuko mugiye gutuganirira byinshi cyane. Murakomeye rero. Yego turakomeye kabisa nta ngorane. Twashima Imana. Hano Parafield murakomeye. Neza cyane. Neza cyane. Basi rero wewe uri umuvyeyi wa NESTORY IRANKUNDA. Yego. Kai turabona kabisa muranasa kugira ngo isase riva ku cuma. Niko dushobora mugari mu Kirundi. Basi twabamenya neza tukamenya amazina yanyu tukamenya n'ivyo mukora nubwo twatanguye tubavuga muri rusange. Maja magufi icyambere twashimiye ningene mwaje kutugendera cyane Imana bahezagire cyane. Hama ku mazina nditwa Gideon Rwandagaye. Gideon Rwandagaye. Iryo sina Rurandagaye amazina nkayo rero muri yo myaka irangiye. Rwandagaye ni papa. Ayo mazina nkayo niyo yakunda kuvamo abategetsi. Yego kabisa bitwa ba buyoya kumva ngo bantu bantunganya kumva amazina nyine usanga ameze nkuko ariko kino gihe nyine bitanguye kuza amazina yoroshe nange nagatanga kuvamo abategetsi abo bandayizeye bandayishimiye. Gideon Rwandagaye musanzwe mukora akazi gaki hano muri kino gihugu. Ikogwa dukora hano icyambere twakora ibikogwa vy'Imana. Yego. Hama tukakora ibikogwa bikoreshwa n'amaboko. Kugira ngo mushobore kubaho mushobore gusunika ubuzima buke buke. Okay. Mazina kingahe hano? Hano ndakwije imyaka 17. 17 uri hano? Okay. Ni byiza cyane murumva yuko twashitse mu rugo rw'umukozi w'Imana. None rero reka ndamusabe gatoyi twishire maboko y'Imana umunota umwe amasegonda 30 kugira ngo ivyo tugiye kuganira biheze bigende neza. Karibu cyane mukozi w'Imana dushimira Imana. Asante. Baba tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa watumishi wako wamefika katika nyumba hii. Nasi tuwakaribisha kwa mikono miwili. Naomba tubariki sote. Mazungumzo haya Bwana yawe na baraka na amani. Mkono wako ndio kushamiri mahali hapa. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Asante sana. Basi rero pastor nkuko nabivuze mu ntangamarara nta kintu cyaruzanye hano. Turatuza hano tukaganira n'ibindi biganiro ariko uno munsi bidasanzwe twashimye ko twoganira cyane kubijanye na NESTORY IRANKUNDA. Ariko ndaje nzogaruka kandi kingiye tuganire n'ibindi ngira ngo muzo twakira. Rero ikihari twashaka tumenye mwavukiye mu Burundi mwavukiye muri Tanzania mwavukiye heho tubona byinshi bivugwa abantu ntibamenye neza amamuko yanyu ugasanga abatanzania bavuga ngo abona abatanzania abarundi babona abarundi none Australia none yabahaye indaro yabivuga ati abona abanyabaustralia biwacu mwavukiye maja magufi yo ndavukiye Tanzania. Mvukiye Tanzania. Za 72 ku bavyeyi baba Tanzania b'abarundi. Ku bavyeyi bakomoka mu Burundi. Hama igice kinini ndonda kuri Tanzania ariko kubera ko ari ku mupaka ni mwaba mugenda mugaruka ni nkuru ndende. Muratabivuze ibyo umuntu byagiye biraba ntabyo abantu botaje tuba abantu vuga ibintu bitandukanye. Ariko abavyeyi banyu n'abarundi. Okay. Mu Burundi abavyeyi bamuka hehe? Mu Burundi amamuko ya ndragerageje kubaza. Urabona ingorane aho yiri. Urabona ijya Kigoma yivugwa ko bwari Burundi kera ariko ubu ni Tanzania. None rero
ndamva ndagisigura abantu batangure ku bibacanganye abavyeyi banje amamuko yabo ni kumunanira inyanza kumunanira ruguru Manyovu okay oyo bamanutse bavuga muri nyanza rake harimo munanira oya ntabyo nzi neza ko siri umuntu hanya naho hamenye wo muzanyanza ndaga mbaganda gusigurira jewe ndahazi kumunanira ni muri Manyovu ku mupaka wa Tanzania n'Uburundi Manyovu iri muri komine Mabanda iri muri Mabanda okay niho bavuka ni naho babaye papa naho yabaye imyaka myinshi muri kwagera Tanzania acaca manuka ahunga 72 amanuka epfo kuruzi ikagunga okay shimanuka jikagunga ari naho mwace muvukira niho cinda ndavukira isiko ntari ndabizi ngano ko rero bikubwiye rero umunsi nuko twari tubaye inshuti kirekire bagero bamanuka kwa nyine ko abantu bagera bamanuka bashakisha barondera ubuzima kujya bagenda bahunga bakoroni bisanga bageze Kagunga muri Tanzania bari Tanzania Kagunga mu ntara ya Kigoma kandi niho apfiriye pole sana niho ro mwashe muvukira abari naho mukurira niho kavukiye ubwo rero muze hamaze kubyarana na mama jewe bakibavana okay rero mama acarongorwa n'uwundi mugabo mama cyanje mukana rero mu Burundi ubu bwite mu Burundi muza kabonga muza gisenga hari azagisenga rero niho namwe yaciye abatwara mukiri bato ari kumwe n'uwo wundi mugabo wiwe niho ndakuri rero hagibanda mubaze guca ubwenge ndaguma bamuyomba bava hariya mu gikunyi Kagunga baza kuntora bakanjana iwabo gutemberayo okay urumva wundi mugabo agira kabiri wa mama wawe yari umurundi okay so mu gisenga rero niho busa naho wabaye wongera ugaruka Tanzania zide no kwa benshi batari babizi n'abantu benshi ba hafi yawe zo batari babizi ni bake okay basi rero mugumaho hagera igihe twumva ngo mugeze mu nkambi y'impunzi mwagezeyo ryari yari nkambi y'impunzi yari nkambi y'NDUTA ya NDUTA iri mu ntara ya Kigoma ntara ya Kigoma wilaya Kibondo ni ukuvuga komine ya Kibondo okay niho mwisanze muri inkambi ya NDUTA n'abandi makambi yazamutabira ko benshi bivuga nabi ngo wabaye mutabira abandi wabaye Nyarugusu abandi so abantu batabimenya bumvise inkambi y'impunzi badashobora kumenya ko zari inkambi nyinshi zitandukanye none rero ucuba mu nkambi ya NDUTA washitse NDUTA uhunze uva mu Burundi canke ne wavuye Kagunga wifatanya n'izindi mpunzi uduga mu nkambi maja magufi kubera ndaru umwenyeji waho hantu hose ndakora ibikorwa hajya mu gisenga rero kubera ndari nsanzwe ntuye mu gisenga nk'umwana wo muhira nyine niho ndarongoreye rero cyagihe gisenga Nyanza cyagihe abantu bahunze twahunze twese kuko nari mbaye hajya nyene turahunga n'umuryango narifise umwana umwe mukuru turahunga duhungira ikagunga kwa mwene wacu maremuka avuka kuri papa wacu papa muri papa bavukana n'uyo papa wanje okay wewe niwe nyakiye ariko ntarashika ngaye Kagunga nendahungiye kuba muyomba ruguru mu gikunyu abahazi mu gikunyu baca bahatahura niho muri Tanzania nyine ya ruguru mu misozi niho hari babu ari bavyara mama n'abamuyomba bavuka n'abamama niho barasanzwe batuye rero mpunze niho banyakiye hama mu nyuma cyandumva ko mego sindoguma yo mu gikunyu ncamanuka ikagunga kwa mwene wacu mu kugwanja avuka kuri papa wacu kuri so wanyu kuri data wacu anyakiriye ntaguma ngaho
kege habaye umusako rero kagunga urabona ko baza bakwita imisako bazanye n'iboti yo gupakiramwe abantu kijya gihe habaye umusako yagira twariruse twari mutanga turiruka duga imisozi hariya tugenda kuba hano biti nyitabe mwero iboti umusako waraje kabisa urabacaki uje musako je ntiwafashe je ndari mu mvugo ico gihe ndari mu mvugo kuroba kuri bankecuru mu mvugo mu Burundi bazungu nimba abantu biruka bazungu rafise ibipe we ntawo narinzi nari umwana muto hama rero yararongoye mu muramwanje mukuru wa mugenzi wanje yari yampaye inafasi yo kuroba ngenda mu mvugo rero mugenzi wanje ndamushiga kwa mwene wacu habaye umusako rero uravumbura uvumbuye bagiye kumufata abasoda kakarahagarara avuga ati uyu ni muramwanje umugore wawe basi rero umuronje arasimba arasigara ngaruce hama haragera igihe tubamo ko bagiye mutabira waize ko bagiye mutabira mugenzi turavugana ngize mu kagumwe gukira cyo gukora ngize twimuke tugende rero babonye mfunze imizigo ngiye ico gihe muganda kigiye kaka kaka ndamwereka n'ibintu byifasha aravyemera tujeka ngende nta kundi basi hama rero mugabo bo twakirana umupira ico gihe kagungira number 1 kagunga barakina umupira ibyo sinari bwabigereho nari kubikora ubu twaje kuganira umupira nta gufina baca baratangara none nuko agiye ari umuntu yaratuzibiye runini mu itimu wari ngaha none kubera ikindaho yo yarabaye mu Burundi kirekire hari kagunga hari ikibuga cy'umupira muri irya misozi imisozi yakubita gushika mu mazi hari ikibuga cy'umupira cyari hajya nyine hajya kuruzi hajya number 1 hari ikibuga ciza kandi ciza hajya mu number 1 cyo kibuga ciza buri gisore nyere cinguvu bigikwiye yego musore w'inguvu akwiye kabisa uburagiye bagize batu umuntu ko ari yadutsindira ibitego none bizogenda gute dipakiza mu iboti dushika Kibirizi badukora kuri NMC muri kiya kigo nyine bashira impunzi Kigoma Kibirizi ni mu gisagara ca Kigoma cyama barage mugambi ringi twoduga tugeze nyine NMC nyine tugomba tugomba bashaka ati mutabira bahugaye abantu baruzuye ni Kibondo niba kuzana mutabira ukadusindira ibitego ariko mutabira hari umupira mugabo nawe nyene kweri mutabira twe twahabaye kabisa hari umupira ariho kambi ya muyobozi wa kambi ya muyobozi na mutabira byari kumwe bitaruka gusa n'ujya mugenzi wa muyobozi wumvise ngo itimu y'umuyobozi azokina n'itimu y'umutabira njundi yanje utagiye ukibuga hasigaye amasaha 2 ntiwaronka aho uhagarara byari biryoje kaza twarakunda umupira ubu urashise induta so devekanye ro washise induta umupira nawe watanguye kuwukina we watanguye gukina umupira kiri umwana muto ndatanguye kuva kera dukira nigiki cyawo gukundisha kina byaje umutima byaje umutima umva nyine urabikunda ukina ujye mpira amabanga biga mpira babanga mu gipurizo bakita kwinyuzi aho cyangwa amabanga ijya bitokitoki byose bikinye ibyo bintu urubiganirira Nestor nabo byandi batahura abana batahura jembere natangukira mu kibuga hagati gukina mu igoro wakira mu igoro wari goalkeeper ndari goalkeeper ndatanguye kuba goalkeeper ama mu rero kubera ndari umuntu nyaruka bagize abatungo twomuhindurira tumuhindure agende mu kibuga ariko ndari goalkeeper ntangwe gusamira batabanyifuza gusamira itimu ya selection ya province Makamba kuri mu Gisenga uvugiye mu Gisenga bavuga bati nuyo yego tangura gukina mu igori bashaka gushira nyene imbere cyayo warakinye n'ibindi bice bitandukanye cyane cyane imbere numero 9 mugabo imbere nataka kwakina ngeze Tanzania ikagunga number 1 ntatangiye gukina rero kina nyene numero imbere hari ya nyene kuri pointe ukubita umarizi ibitego numero 9 nyene ndamu nyaruka gose bagubita imipira miremire ukiruka canke baraguhuga kwita makorosi baratanga zijya long pass canke uje nka wiha ngatanguriza imbere uziko jewe
nagize umugisha gato yo kukubona muri PF uri kurakina haje ndazo ndashaka ariko wari kuravamo wari kuravamo nabyibaga mu gisagara ca PF ndavyibuka pe ingene haragira n'ahantu haraho twaba turi tukarondera umutibyo yajaye tukamubura kumbe agiye kwita ibitego hariya aje abazungu baba kaya gatimu k'abazungu bakinira no muri komite batambonye ntibemera hari umufasha nkunda muzungu yavuga ati nakupenda sana iyo ugera hano muri ya myaka yawe y'ubusore imyaka 20 imyaka 18 byari kubibintu oya ndimafise ubufu kwera ati bafise ubufu basi rero bigenda uko mu nkambi urakina nizere yuko abantu babaye mu nkambi ya NDUTA bazomubeshuza niba ariko arabesha yari umukinyi akomeye pe mu nkambi ya NDUTA yarazwi cari kirangirire mire numvise n'amakuru ko no kugira ngo uronke uburyo bwo kuza hano nivyo ukina umupira byaragufashije ku buryo bavuze bati abatanzania bavuze bati nta yindi mfashanyo twoguha reka tukuronderera ingene wova hano ugene mu bihugu byo hanze nivyo ndafise igihamya kwera yego aha twarufise umuntu yitwa James nubundi akivuga kabisa naho tuganira ku phone nabo ndakimwemeza nubu uracamvugana nawe ndama burya ni byiza kwibuka umuntu yakugiriye neza ndavugana nawe natari kenshi ariko nawe namubwira ati yari mu batanzania bakora mu nkambi bakora muri ibinyene byo gufasha abantu kuja hanze UN mbere niwe ndavuga niwe ya alinishawishi niwe yabigushizemo kuva Kigoma kuko ndava NDUTA ngenda kuroba kuko wavindu tukagenda Kigoma kurondera bwa bufu wavuga utudagara tw'abana baje arambwa ati toka Kigoma uje nikusaidie tikivyo Kigoma bihibi njaruka hano uzurata urugo uzurata abantu ugenda ugiye kuroba mara mezi 3 ingo nkwereke ubuzima ngene bwoboneka basi ndandaza ariko rero ari isanga kimwe cyambayeho kuri marahe mu mwaka mukomakazi w'NDUTA icyo genda ragi Kigoma ndagenda ndaroba ngiye kuroba itimu y'NDUTA irinje muri champion itama gucindwa utahari mwaka arabaza gigaye ko wapi giga ari umva giga nakandi kazino bagutazi gigaye Gideon bavanyemo giga umva Gideon ni zira jari hari ya munani mu bitabo ariko ako ka giga waragakuranye harabamenyesha makuru numvise bakwita ngo ni giga ni giga ati giga ari batumye umutama yitwa Matani ubu ndumva ari Sidina Ngongo no watumye timurondera kuza kunzana asanga hondi Kigoma ndahantu shirika kandi kwari urugendo rurerure kuvinda utani Kigoma ana shirika yabana turavugana na nishike kundi rafiki yangu yabana ararakara cyane kabisa ati uri kurakurikirana ati kubera iki abantu bavunda utabaza kongera ngaha tugomba nanje bamfate muga basyo gihe yatumye tike kira kintu mwaka yatumitekereza umuntu yakoreye neza mu Tanzania mwaka yavuze ati yanse kuza ntuma polisi mpaka garuka nikibara zanana kabisa kibari cyo mu nzira tukugirako twaduga ndashikindu tutatobora bazoeza timbo abantu baryoherwa babonye insiki babonye uje bati yaje yagaruse umupira abantu b'Imana umupira twarawihebeye kabisa ni hatari aho basta wigumira ngaho atatambura kugufasha ndarakinye gato ndongo ndasubirayo rero maze gusubirayo rero nduze kandi niho nani James yacambwira yacagira ati wowe kabisa nta gusubira birarangiye nta gusubira tigenda kugana na mukubase gusungu akorabira ikibanza abasungusungu bajya bacungira umutekano tugira ngo udurakora akazi hamba mukubase gusungu agize rero kubera ico gihe hari bibanza yari nka bitatu ariko vyandurwa n'abantu benshi example vugana na mukwa kitu vugana na mukwa makazi cyangwa cyamukwa yitwa mangi nabako bara bakuru b'inkambi n'abakuru b'igipolisi agize kubera uri mu kintu vugana nabo hama bakemera ucuza utafanya mpango bya bibanza bitatu ikiwawe kibakira vuyemo bya bihumbi n'ibihumbi bisigaye bigwanira bya bindi bibiri
ni basket barambe uburonsa akazi rero kumusunguzungu ngaho sinasubira kubaho aho hose bashaka yuko utosubira Kigoma kandi kujigoma nyine bwari ubuzima nyine bugoye yagenda kugira ngo arabe kwa abana bojya sinasubira kubaho kuko abantu bumva amakambi y'impunzi bakavuga ngo barabaha ivyo kurya ngo barabafashe neza ngo ibintu bimeze neza ngo bigize gute batazi ubwo buzima batabuciyemo basi batangara kukurondera process yo kuzira naho James yacambye ati nataka nikusaidie nafika bwana nataka nikusaidie nubanda gufashe wewe uzafumukina imyaka 5 basi mugabo binaniranye mu bana biba office azobana n'umuntu n'uyu azotwara ingabire yawe arabikubwira kabisa none aso message yarantumiye amaze kubona umwana wawe biriko basi nabati ndagize sawa kandi gahunda ibintu by'imizahano yazemwo ndagira abantu batigera kwa kituo guhera upapuro genda kwa makaza kwandikire hamushinzanira ibintu kusaidia bitangwiraho biba birakunze rero uburaje hano tandaza muri Australia washikiye hano washikiye PF wabaye igihe kingana iki imyaka ndwi PF Western Australia wabaye imyaka ndwi ni imyaka bigera kwi ajya waza usanga jewe nagiye kubayo 2008 na 9 uko nane harura kuva 2007 mpaka 2013 gucyo ni imyaka 6 babayo ndabona ushika hano Adelaide wishimira kwigumira hano ati abantu turaca mu bintu byinshi buryo ubonye umuntu w'imyaka 60 arakubwira ati nabonye byinshi abakiri bato barigiye batabyumva reka dukomeze basi ubugeze hano muri Adelaide ariko waza wamaze kuva mu kibuga ndabibona oya sisi hano sindendavemwo ariko kurasoze ndere gusoze ndakinye gatoyi warakine ndakinye Brundian mu barundi gatoyi kuri bakira kuri andare hariya kuri andare hariya Woodville habo baca amazu menshi ubu baho basamazu mashasha hariya Woodville ndahabona arakinye Useni niwe kocha Useni niwe yaragi kocha barundi twakina ambonye yavuze tikumbe badomo ibuka kwakini timu ati sinzi ko ari basomali cyo gihe ndakina no ndahuriye na Renard ujya mu Tanzania no ndahuriye nawe akinira Brundian yarakiye ambonye gize mzee machine ati birimo ndarakubishije ishuti dicamwo bagize uyu mzee bana ashana rero icatumye mva mu ningo ngira ngo imyaka ukiruka kurondera ubuzima ikijumbu Ona kino gihugu arabantu vango turi hano bagacamenya ati gushika hano ubuzima buca bubijana kwijana buca bwuza bukuzura ntibamenye ingene ibintu usanga bigoye kijumbu ni huduma n'igikorwa by'Imana bica biranyo cyane ariko no muzi tuvuga cyane ibikorwa by'Imana tutovuga n'undi mukuzi nibaje tuvuga n'undi muzi turi kumwe okay Nestor yavukiye hano cyangwa yavuye hariya yavuye mu nkambi afite amezi 2 niwe mwana wazananye wari uhetse akana gato muza yarafite nk'amezi 2 katanye kwavura kari Kenya kuko yavutse mu kwa 2 2006 yatawe kwavura ari Kenya muri Kenya mugeze Kenya muri kumuraza kuri Kenya kwamaza amezi 2 tebeye twatebeye baragwaye nesi nabikore nesi yafashwe ni ibintu kururimi rero abona abazungu bakwiye niko bameze kwariye mu nzira bashaka byakirinde atwaye dukwikana neza iyo ngwara kugira ngo tugutware twabonye neza yuko atari kibazo yego basi cyagenda uko mwajya amezi 2 rero twamaze haje Kenya nuko katangura kwavura nyene gatambura kwavura so gutambura mugabo yavukiye induta mu nkambi y'induta bitaro by'induta abantu bavuga ngo yavukiye Nyarugusu abandi bakavuga ngo yavukiye Mutabira abandi yavukiye mu nkambi ya Nduta Kibondo adresse babakora yibuka induta yego 21 hashi umunani baribuke ijya barose nagibagira ni umwana wa kangahe Nestor ndetse nko 6 bica nko 6 sina nagira nko 4
oya hariho siku Suzana kwanza before umva siku abatariho ntitubaba abimana yahamagaye tubabiro hariho siku hariho Suzana hariho Vero hariho Gabriel hariho uyu mugabo no gatanu je niko nagereranya mutama okay wafasha Nestori rero mugera hana rumara mutoya yavura ivyo kuja mu mupira yabitanguye gute canke ne wabimusunikiyemwo canke umwana yaravyiyumvamo ukabona umenga nawe yarabikunda turi pefu nk'aya abagabo uyu Gabriel na Bikori kuja gukina umupira hari aka club hajya Kemscott uja buce umurero ruga ruguru niho ndabatwara nawe tukajana akarumva kana kwirukanga kaje mu kibanza nako nyene gakina kigana kagwa hasi zo gukurayo muri PF niho katangukina katakurikira bene wa Kemscott PF hama tuje hano umva abona abana hano baguma baduga ningo bakorana si twe twazingamye kubera ubuzima shaho ni hata nk'aya abagabo nyene twaye bakuruwe nawe akacaja mu kana gakurikira mu rero haragera ho tumwandikisha mu team tugeze hano rero akaca bakina na boss combine yatangiye gukina muri Northern Wolves yes Usiko namubonye 2015 2015 kaya gatimu kabo ka Northern Wolves namarehemu n'abana babiri bamwe bagwa mu mazi igihe timu imwe babutoyi hari rero ndankabona ico gihe barako bakina game ya final bagashiramo mu gice ca kanga aho mega babatsinze ibitego bitanu ebana mbona kanu kuntu kavyigana kuntu kibuka kaburira kabatsindira ibitego bibiri unangi game heza bitanu kuri bitatu ndavuga nakakana ka basi gakomeza gakinira hajya karabikunda cyo ndagiye kamuze Etienne twari kumwe yarakubwiye niwe yampamagaye yaramuteye mugabo tumwana wa batwara bapfa gufata kabisa kujya nyine wahora ukubita amashuta tumengo niko ari kuza icyo gisenda ndagiye ize ni sawa karakenye umupira uwo munsi bagashize mu gice ca kabiri yazwe minota mikeyi ibana gakwita ibitego bibiri byo ntumwana basi aba Northern Wolves acaye mukira muri Parafield haga club yakini hano Parafield haga club ngaha Parafield Gardens ahanyina nibyo hari kibogo hanyina amubira aho rero niho katangwe rero kuza gakina amajanja abazungu bakambwira ati umwana wawe azoshika kure mube hafi niko bambwira umwana wazoshika kuko yari umuntu yakina defender yakina inyuma wagitanguye kandi niwe yari umwana muto muri bose mugabo kari inyuma ku defender yari ngorana karadugana umupira kabacamwe kagasigira aba strike ati ni mwigwane no kufunga karafunga rero avuye Parafield Gardens achaja ya Raiders ashamwe muri Croatian Raiders ariko yageze mu myaka nka 14 tuvuye bakinye final bacha bakora igikombe Parafield Gardens kwa igikombe bakora igikombe rero no haza umuntu wo muri Raiders agitatu umwana bari kondera bakinyi acambikada gize umwana zitariki Raiders irakunda kuza mu Barundi gose kurondera abakinyi urabona batwaye imboja bakamusoba baratwara nuba hariho ba Vianney bakunda kuza gutora abakinyi mu Barundi karamutwaje gihe kuri trial ndamutwara muri under yari under 14 ngira under 15 mugabo mengo yakinye muri under 12 under 12 okay basi niho rero bacabwa tararenganye ti azokinya turabona ari sawa ariko mugumize hano bandanye rero kuma duko nyene kumbe kuri Croatian Raiders yarahamaze igihe yaramaze imyaka 2-3 yaramaze nk'imyaka 2-3 kucyo niho Adelaide United biramuboye Adelaide United akaba ariyo club
nkuru yo muri kino gisagara yo muri no ntara isanzwe ikina no ku rwego rw'igihugu ibiramutwaye rero mutwara iramutwaye tanguye mushira mu bana bato babona ibintu bimeze neza muduza kandi mama ye yisumbuye yabajya bakuru sharutangwa no kumubona kuri TV rero atanguye yemwe ibintu ntibyoroha urugendo ntigoroha urugendo ntigoroha burya ibintu byose ni process ni buke ni wumva ngo ba Mohamed Salah ni wumva ngo ba Sadio Mane umenye yuko ibintu umuntu aravunika kugira ngo agere yageze basi rero ibintu babigeze bigenze uko aja muri Adelaide United tutangura kumubona umwana w'umuwinga yatangiye gukina winga ari muri Adelaide canke muri Croatian Raiders achinje muri Croatia Raiders yatangura kina striker ku numero 9 defender ntabamusubije ko bacha bamutwara urabona bajya n'abamenyereza baba babizi barashobora kuraba profile y'umuntu bakabona tuyu ahantu yokina neza na baravye yiruka baravye na cenga baravye na atugana umupira yakina muri zo engo zaho nyene striker rimwe winger si cyane ariko yakina striker yatanguye gukina rero winger yinjiye muri Adelaide United ije yabana je ntoyi batanguye kumwerekana ko kina winga mbwana no muri Raiders irakina winga ya left ya left mu bamfu umva yakina striker kina winga yo mu bamfu mugabo muri Adelaide naho bashamushira y'uburyo mugabo rero narimwe kubera mba yamye gukora tugera ni hose arazunguruka ubundi buri umukinyi w'imbere kenshi kuna gusanga bashaka guhengeka kuri winga ashaka gusubiza kuri pointe bikabana n'ingene kandi haragusanga babikina neza hose nguwo yaragiye muri Adelaide United dutanguye inkuru zitanguye kuba kimomo ati wa mwana wacu ibintu birazamutse pasteur wavyakiriye gute byaragutangaje canke wavuze ati ni ya maraso yanje nyene unja make ego gutangara ntatangara ariko urabona ku bintu nk'ivy'umukinyi natani hari tubatwaje ngaha dushakisha ubuzima unatanze ngene bizomera nkajewe ndarumukinyi ndavuga ati ni sawa ahubwo azondushe nanje na cyane ko ari nahantu huguruye amahigwe tari mwe mwari mufungiwe mu kantuze kindi utagusa gusohoka inkambi honyene polisi gufashe baguta mu munyororo ngobonda guhisanga kimwe NDUTA harabayeho itari timu bari marigi ya Market Star na ni hari timu yitwa Dira zari z'abatanzania z'abarundi z'abatanzania rero jewe ndakunda kunira Market Star baza bakagutora bati wowe nyaruka undi jamaa arasaba ruhusa kuko kazi aho ndakora kame ko busungusungu muri tisaresi before ntarangira muri sungusungu karegeya ujya mukubara ni ujya watisaresi aranyemerera azimwe mugere kwa mwaka mukoma makazi mwaka atanga uruhusha makaranga aranga ngira ni yarashikiye iyo timu wakinira si bashobaraza ashaza ne pikipiki aze kunyiba ngo akuti naho yanse gurusha ajishe inengo wende kutamenya induta ngina hano hantu ko inengo hara yene nk'umuntu aho mwaponyokera abantu batoro kandi nzira ngizo zisohoke kamba abapolisi niho bakunda kugenda gutegera acamarazara arantora muhira aransikira kijumbu kiyesigira umuvyeyi nebana duca inzira y'inengo ababandi utabara habona chachomoka mwaka kumbi yabimenya yansanze Kibondo amakuru yakurikiranye yabyo abapolisi nende ni mtowe wanjani yavuerejeza towe wonye igico kigiye ntiri gushika mu muji Kibondo muvana mu kibugo ntiyemewe n'impunzi ntiyemerewe gusohoka ikambi Chandra ico ndarari ikikwere ndarabamaye mu bintu by'ababazi ico ariko Tanzania abantu baje kuntora kwere Tanzania uravye ntaguciriye mu Tanzania ego yaraduhaye indaro twesira mugabo hari ukuntu ifata nabi impunzi tuvugishije ukuri ariko bitandukanye n'ibihugu by'Ubuganda u Rwanda impunzi uhabwa
ikarata ndangampunzi ugatembera igihugu cyose aho ushaka upfa gusa kubutononya amategeko y'igihugu ariko Tanzania ari byari byoroshye icyo gihe cyarambabaje acamurangarukana mu ijoro barakwigarukanira ati subira muhira mu ijoro ahubwo wagize bati batagufunze oya nako dore mukinyi ngombe icyo gihe ikadore mukinyi rwangira ngo Kibondo hose ndarongoza hanze y'inkambi kandi barankunda Tanzania bari bakuzi haraba n'umugabo umwe w'umukuru wa UN yitwa James w'umuzungu agira sezere tisaresi ku makadi bacafye ko inani wanje picha wanje vyo mupira n'izina ry'wanje ku makadi amakadi ameze gute Kibondo amakadi nyene yaje kwinjira mu bukumbi nivyo cyo gihe naje barantumiye ndambaye ko barafotora amakadi yo kwinjira mu kibuga mu bukumbi y'ugusezera umukuru kwinjira ku musezero wari umunsi mukuru Kibondo mjini yari umujama wawe muga oya bajya bakuru yajya amashirika yaje ibintu byingi ko bararavye ati ninde umukinyi yafunze amagori menshi twoshira ku star umukinyi yabaye kibezi wabaye umustar mu nkambi y'impunzi bira Kibondo ndaso gashimwe kore kabisa Tarako turavuga ati rero wabyakiriye gute umaze kubona ko umwana wawe bitangiye kuzamuka TV biriko biramenyekana ndajohewe warubizi ko bizava bikunda kwera umwana wawe bikagenda ico kibazo nari nakubajije mu njamake si cyoroshe ariko gusa mukwizera muravuga ati haraho bizoshoboka ngerageze ndabe ni gutera injya ku mazi ubu rero abavyeyi bose b'abarundi bari bazi abana babo kuja mu makrabu bose baracaye basi rero ataye Adelaide United arakina ariko akina umutwara ku mazowezi ubafite imyaka 17 ubu 17 yavutse tariki 6 z'ukwa kabiri nizo batwandikira ku binyamakuru muri 2006 cyo gihe nari umwarimu warakiri muto muzo oya itabini cyari bwanyenga sinakoze ipofu cyagiye ningene wa inzara yari yaratwishe na wari waheze kabisa basi none rero birazamutse agiyokira muri Adelaide United eske nshaka menye abamenyereza muri Adelaide United aba coach hari ico bakubwira gitanguye gukina nk'igihe umutwaye ku mazowezi barambwira kweri bakavuga ati uyu muhungu wawe narushirize ku ashe mu inguvu ibintu bimeze neza batakumbwira muri Raiders nake muri Raiders no batakumbwira hari umukocha yitwa Richard yaraza kambwira kabisa umwana mufate neza umwana turabona kuza neza terafise future afise kazoza keza nakavuga ati akomeye sawa ageze muri Adelaide United naho nyene baraduhamagara hariho kocha yitwa Iton yaramukamvugisha ati abandanye yashimye ingufu ati afise kazoza keza twatumye kumubona kuri televiziyo ubundi kwa agikinira reserve akinira abakiri bato muri Adelaide United ntitwamumenya cyane kireze gusa twebwe nyine dukurikirana umupira twanaragiye no kuraba muri izi ligi nyene z'abakiri bato ariko akina ariko none hagiye kuri televiziyo atanguye kumenyekana ibintu biragize ukubukeye kabiri twumva ngo n'amakrabu mu Bwongereza ariko aramurondera byaje gute tubwire mu ncamake nimba atari banga twumve nyene bimena kuko benshi hano twakuriye mu buzima bw'induta ni mutabira na hariya mu kijiji abandi nyarugenge abandi cicukiro hehe hari igihe by'ama transfer tutamenye nyene biza nyene bigenda no kurimeze byaje bara mu ncamake baraje timu ya mbere yatanguye yabaye Everton yo mu Bwongereza mu cicaro ca mbere itimu ikinira mu gisagara ca Liverpool baratelefona baragira kuba afise umuntu amukurikira bamwita gute umu agent akiri muri Raiders yarafise umu agent naho nyene cyangwa umu agent yamuronsa ageze Adelaide umu agent yamuronsa amaze kwinjira yinjiye Adelaide United basi twagenda bakatuvura kuri zoom
barabwira amasaha twagenda nabo babariya bakipanga bari hariya mu Bwongereza namwe muri hano mugana tubona nuko atwereka ibibuga vya hariya ivyo bintu umunsi byashitse mu nzu yanje zabingura ngenda vyakira tumaze kubona itimu ntibagiye itimu zishika ndwi ziza Everton yarashizemo ano nzindi za zijoza mwaganira iki ba telefone bavuga guti bavuga ko bamushaka ko bamukurikirana bakabona ngena kina ko bamushaka turi twemeye ko twogirana amasezerano Everton ariko je amatima mwamwe rero je yaraza ariko nkubumengo nturavyumva neza ndavyumva kubera nkikina aramutima nkurikirana nkurikirana za Bayern za Bwongereza za Madrid za Manchester Liverpool Arsenal abantu babaye Tanzania bobo kuri Premier League wasanga ari shoki yago twaravye NDUTA twagenda kuraba oyi mutabiraho byari bindi ega ni Premier twakina nyene twariba mwari ba amaskills twariba taturabanga abakinyi ubuntu bw'ubumenyi mukabyiga nyene bahagarara nyene bacenga ingene umukinya acomoka bakupasiya niko rero mugabo nkumva umutima kumengo haje nka Bayern iyo timu umuntu yorazimisha umuhungu kubera ki Bayern timu nzima timu nini cyangwa Barcelona cyangwa Madrid za Madrid za Manchester Manchester utavuga Arsenal yiwanje Arsenal nzima nayo ndarayikunda igihe cyaba Henry ndarayikunda ba Henry na ba Beckham kuba bahebeye ibintu byagiye bimera nabi tumaze imyaka 40 tuganda yariko Imana ari gizo twibuka ubundi buhoro bikuza Everton baraza bati nkubwiye mwamwe ko muvugana nabo aba Adelaide United baba babizi cyane kabara kabanga nyine kiwanyu nabo kugira ngo ariko bararonka meshaka ndakubwire bame baronka contact zanyu gute bazihabwa nande baca kuri wa mu agent cyane baca kuri kuko barabaza nabo nyene baca kuri wa mu agent ariko na Adelaide ndibaza na mu agent yarabibabwiye Adelaide baramenya ikigo kirakomeza cyo barabahamagara ati uyu mukinyi twabura ko twogana nabo kacavuga ati uzokwivugana n'abafite Everton irashiramwo abo muravugana mubabwira gute nani Everton mwababwiye gute mwavuze muti turashari twabwiye tucarindiye umwana arashaka twara nani yatubwira ati madubinde amatimu ni menshi ujya umu agent amatimu ni menshi banze mutuze ntimu turindire aho Everton yarashizemwo yindi yakubisemo ne ya mu Bwongereza yabaye mu cicaro ca mbere yani ndazura umusazi kunda kwibagira ndazikubwira zose hamande yigeze ko ariko nani yarajega nani Manchester City yarashizemo yo yagomba umutarafaringe kwanza agende mu bana muri Melbourne City urabona Melbourne City niyo timu ba financing bafasha iba impano aronka amanota ngo kwiye bo bashaka kwanza agende Melbourne nuva muri kino gihugu nyene ca Australia muri ya timu ya Melbourne City abanza kine nk'umwaka kwesha imyaka 2 mugize mutoya nahariya kubarukaku no burigi Lukaku mu bubirige muri Belgium nabonye irya timu yaraje iyahe Belgium iyo muri Belgium ya izina ryayo ntayo okay hari indi bari mu Bwongereza kuraba hari timu yambara meze gute ya blue imwe mirongo abambara blue harimo Brighton Brighton baraje Brighton yambara blue Chelsea yambara blue Chelsea yaje iyindi ari kuza yari Liverpool irashizemo nayo nyene nivyo mayo ntivyo byingufu cyane kubera ntabwo kuko ntabwo twabishamo cyane nubwo bwo muri Europe nyene matemu menshi muri bihugu bitandukanye muri Europe baza barondera ariko twumvise ko haje
Bayern yaje ryari Bayern yaje muri bibenyere by'umusurirano wayo matimu nyene nko muri umwaka uheze canke muri umwaka nyene uheze mu mwaka uheze 2022 niho yaje basi niho rero agent arambira kuduhanura ati turabona itimu ko yoyo twavuganye nk'incuro zibiri kuri Zoom baza nyene bari seriye kabisa naho baratanga tubona ko umego basumba abandi kandi bari seriye ko yari ofa yabere hejuru cyane none mu agent kubera iki nawe yababye ariko mushima Bayern ni giki yashimiye Bayern cyane wewe kubwawe ni giki ko wavuze ko wayicambere icambere yabona ko nk'umwana nk'uyu ashariya havyo bamwigisha nk'abavyeyi hariya kwishure arashaka kubana bamwe iyo chance yo kwishure agomba kwiga umva Bayern nyene ni equipe ikunda abana bato ikabazamura neza ikabakuza turabazi ba Alphonso Davis bavana muri Canada ikabakuza hama nyene ibintu ya ofa nyene tubona bizima n'ingene tuvuge n'ingene barera basi majya mugufi kuko mu Bwongereza baduhanuye ati ashobora kugenda mu Bwongereza arakugira benshi kugira ngo ashike kandi n'ahantu hari competitive cyane bisaba gukora cyane pe rero ngo ashike ngo ashikiye hariya moja kwa moja ya Premier League iragoyemo ya Premier League kabisa yamita hasi abagabo benshi umugabo agiye hariya biramufasha kwirigi idakomeye cyane idasaba ibintu byinshi cyane kandi ntazoshikira hali hasi azoguma mu ruhande rwa timu nkuru mu bakinyene bambere batangura niho bazomumenyereza azokora training mu timu ya mbere nyene cyane cyiza cyane yogira amahirwe ashica mandika mufasha akora ibintu gusanga aduka hejuru ariko nesi twaravugana kambira ngo nshaka England yarakunda England none byagenze gute bya nawe yarakunda England mugabo yatwikora nk'abavyeyi twara mugondoje tubona ya hariya ni sawa ko cyagice baruben uribuka baruben n'abana ni ujya mu Bufaransa yambara nomero 7 Ribéry yari ngorane yari ngorane cyagi n'ubu Bayern iracyakomeye n'ubu Champions League ntubona ko imaze gutsinda inkino zose kabisa base raba Bayern baba serious baraza bati kabisa umwana mudu twemeye baca badiringa rero na Adelaide naho rero bavugana ibyabo bara ati ufu kabisa byaratevye byatebye waramenye byatebye dushaka tumenye bigenda kugira ngo kumahera bishika umuntu nyene bavuge biti yagiye kuko bo batemeye amahera bifuza kuko nibo bamufise abafise mu mukataba nabo kuba nko honyene hari mukataba yarasigaranye ujya wa irazanye contract irazanye mwaka umwe n'ubu rero agomba barire twagira ati umwaka umarire tariki imwe y'ukwindwi naho niho byo tariki imwe y'ukwindwi mu mwaka uza azabarangije na Adelaide United bavuze ati nano tucamukeneye tuce tumuherekeza rya turarimba amakorasi gushaka kuri airport tumukubite mu ndege muri first class mpaka Munich tuzomubona rero hagaranye na Hurricane hagaranye na ba Musiala na ba Thomas Muller Muller azo staffing yangu naje gusubirira Muller yasha kina wing ikibanza cyo kinako kiriko ba Coman Kingsley Coman cyanye ba Ruhuhuma sinzi naje ndemera Bayern ndayemera kuko uravye rafise ukuntu rero abana kandi kabaha amahirwe kandi kindi kuri urya ruhande akinako rya wing nabantu bakunda gukora ikosa cyane hajya hantu babonye umukinya mu winga tumuzane baba bamubonye naba winga bake baciye muri Bayern baflopinze byananiye wajya ba Robert aba Ribéry ukaba bakoma nibyo akora hajya hantu babonye umuntu baba bamubonye bamushimika ba Bayern bamushimye kibara babwiye canke baramushimye bavuga ati tubona n'umukinyi afite amahirwe yo gutera imbere cyane agushota bavuga ati n'umukinyi
tubona yogira akamaro club yacu tubona ko vyiza kuyoza akora ibikorwa hano Bayern Munich umusaza w'igisenga abyaye umwana agiye gukinira Bayern Munich ku mufuko kabisa bwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Burundi mu bompi hariya umwana mu macaka mu makanka bwa mbere mu mateka y'u Burundi umwana avuka ku bavyeyi babiri b'abarundi agiye gukinira Bayern Munich kwijezi yiwe mbazo kumana number 66 yambwiye ngo ifise ikisobanura yavuze bamwe urabona ako nta wundi ayifise muri Bayern ijya namba yinjiye muri Adelaide United niyo bashikiki niyo bamuha cyane bayihisemo oya kuko yambwiye ngo ifise special meaning oya ashiki umunsi namusanze gato kaganira niyo bamuhaye rero ara munyuma rero abonye ko agumye atera imbere ashara yigumye rero cyagomba bamuhindurire baramaje neje bundi guhindurira inama kwati ko rero natanguriye ko tirakuma niye baramaje rero kubaza none mvuge muri Bayern ba uzohindura cyangwa yagize je bayimpaye uzogwanayo batayimpaye ndotorayo uzompaye ubu rero yamajoro duhora turaba umupira w'Iburayi n'umuhungu wacu tuzomubona arimo yemwe abantu bari mu Burundi no mu Rwanda umupira wo mu Burayi uratuvuna uratuvuna ijya mechi mwebwe muraba ku mugoroba saa 12 twebwe bari saa 10 z'ubuca zo mu gatondo turara amajoro tuzomubona rero kumwe na Harry Kane Nestor yavyakiriye gute mugabo arakubwira ati bimeze gute umwana muri kumwe urabona munezero ninga vyakiriye bwa mbere ndari yabishimye bwa mbere ko yagomba mu Bwongereza yumva za Manchester na iriya Barcelona za Barcelona ariko mu nyuma Barcelona ntigeze kurondera kuko Barcelona nabonye hari abana bava muri Adelaide United bagenda gukora amatrayo bari batumye mu Catalonia ariko ntibabaye serious ntabwo baba serious kandi urabona buryo umuntu abantu benshi baza bakaguhanura ati tunashobora kugenda hari basanga agumye harimo mu gifuri akavata kimwe akoze mba wakunitse ega umukinyi aryoherwa kujya kuguma kina umukinyi adakinye kabisa niko yakumukozi w'Imana utamuha mikoro bavuga umuntu mikoro no muzobona biru kurusengero bagenda gutangura amashengero yiwawe ho bijambo rero ingabire retse atandukanye unezererwa kwicara ko nabona ngo ati je nakinye ko nta mujya neza bakwicara ku bench arihangana ntaneze ibishiro bivuga nshaka rero nshaka muze Gideon pastor muze giga utubwire hari abantu badasobanukirwa neza ibintu by'ama transfer bumva ngo miliyoni 6 nizo zigiye muri yo transfer abantu bakavuga ati bana kwa mutama byakunze abantu bakubonye duhuriye hari mwibabara turi ko turasunika ubuzima dukora taxi urumva turi gukora umba abantu bavuga ngo umutama ngo ariko ratujijisha ngo ariko ragirane abiyitse ngaba urumva abantu bagira ngo ibintu byaramaze gukemuka tubwiriza miliyoni 6 zanditswe mu binyamakuru Jenza Club zinjiye hano cyangwa zangiye Jenza Club $6 million Adelaide United yabaye amahera ya mbere Adelaide United igurishije umukinyi ava muri club yayo kuva mu mateka yi club yose n'umugisha iyi ligi yacu kabisa yarandagaye miliyoni 6 tukavuga ati ni club record umugisha umugisha kwa pastor ibonye umwana w'igisenga ku makanga icyo bintu bisobanuye igisenga rega ntabantu bamenya ko hajya amakanga urabona ugiye kuruzi hajya kwitanganya hariho ivyasi bitwa amakanka bigwiriyeho cyane igisenga amarenga amarenga mwana w'igisenga hano ndarahapuruza ni muhira hano ndarahapuruza cyane mu gisenga kabonga nyanzorake
aragiye muri Bayern Munich general byishimiye pe izo miliyoni 6 rero sizagiye mu nzu kwa mutara oya nta shaka tubivuge neza kugira ngo abantu abantu kabisa ntibangubitire ubusa ndazi kama telefone yatanguye kuba menshi amahera kwe nta mahera afise kabisa ni mahera yagiye muri club yeje mahera batangaje ne club yego nimba zohembwa azohemba mugabo simwaje amahera yajya na club kabisa abantu bitahure yajya na club agiye Bayern muzojana hari umuntu bazojana biba bimeze gute na cyane cyane ko azobakira umwana muto azobakibije imyaka 18 bizogenda gute baje magufi baratwemereye kuko nabonye hano baratanga n'amatike amatike runaka yo kwicara muri VIP nani nagiye umugisha umunsi umwe agatike barakampa ndicara muri VIP hajya umubanya avyaye neza nta kundi nawe uragenda ukota mu gitoto hariya bigenda gute hari abantu bazoba bari kumwe nawe bavuye hano canke azogenda wenyene oya baratwemereye ko dushobora kujana bamuhaye contrat y'imyaka ingahe ine bakurabugira ine okay baremeye ko mushobora kujana n'umuvyeyi cyangwa abavyeyi bose bakomereye naho buri kwezi ari tike bazodutumira tugomba kugenda ariko sikuvuga ko mugenda mukagumana nawe oya turashobora kugenda kumuraba nimba tumara ukwezi tumara amezi abiri tumara indwi kandi ibyo byose club akaba ari ihudumira nako bitanguye kuryoha nitwe ntituzamo kavuga ati tugende tumare ukwezi turi kumwe hariya nawe tumuhinguvu atubone ko tuhari hanyuma tugaruke ariko ngira ngo natwe bamenyesha makuru hari gihe wogira ukuntu kajana naje umumenyesha makuru naje nkagena kamaro nk'imizi nk'ibi ndagusabira naje nkahonje ubuzima bw'iminike tuvura nabijejwe twabisumenyesha makuru iwacu muri community muzombona Alliance Arena ni kamera ndabona yitwara amakuru yego kabisa bavuga ngo yo ubonye wanyu ateye imbere nakundi nawe nyene nawe rondo wundi nkayi ukiza biwanyu yego umba rero kugenda kuba mwogenda mukamushigikira na mama wiwe mukagenda mukagaruka ibyo biremewe mu masezerano birimo birahari kabisa nta kibazo babra ko binye twamuwati ariko tuzokama twagiye nawe gutembera hariya vure mukagenda kandi ugira muri first class bone zigandege tugenda twitumye amaguru tugenda ugiye amasaha 3 ushika ubuguru bwumye amaguru yabyimbye ni first class tugashika iminiki tukahicara nk'iyo ndwimwe canke indwi zibiri turi kuraba umwana ngene bimeze tukagaruka kandi byose huduma akaba ari club yibimenye mu masezerano yiwe nyene azoshika ashikira he azoshikare muri Munich nyene bamurihire inzu canke bizogenda gutazo oya bwa mbere baravuga ko ashobora gushika ari maboko yabo mugabo bada mu gihe kingana iki nafikiri ni kama hapo sipasijere vizuri lakini ni kama mwezi au miezi miwili nadhani kwa fupi bamuhudumiye byose kira kintu ari ahantu heza mu hotel ya 5 stars bamutekera ibyajya azwara ubundi muntu nyene haba hari umuntu ababijeje oya urabiza ati azwara undi muntu azoba umva ave mu indi ave mu level age mu indi byatanguye kera urabya amenyesha makuru bamwe bari hano igihe baraje ngaha za channel 7 za channel 10 baje ngaha ndabanazi babanyi bose barakanga ababanyi bati ibintu nibiki urora ngaho abandi ibintu bya hano n'ababanyi usanga batazi n'icendereye kuko umwe wese yibuka n'ubuzima bwiwe baje kubibona kuri babona ku TV bati tubya bintu kumbe nico gituma bana makuru okay bana ndumva tuko turasozera ndumva turiko turatera tuje imbere amakuru menshi abantu bariko barayaronka batari bayazi bijanye n'umuhungu wacu ndawa haye naze makuru urayaduhaye kabisa urayaduhaye twamaturi kumwe nkazo nari yavukiye Kibondo nabwo yavukiye Kasuru yavukiye NDUTA muri wilaya Kibondo okay pastor umugisha nk'uyu kwa pasiteri bisobanuye iki n'amasengesho menshi yes amasengesho menshi no nendo no cita
rabona abantu b'Imana bicarana matumaini hope ibyiringiro mu Kinyarwanda abantu b'Imana bicarana ivyizigiro abantu b'Imana ntibacikinde intege yama aho maze imisi rurari nza aramenya ati ejo ndoronka uyu munsi ndabuze ejo nzoronka ejo ntarose hirya y'ejo nubwo buzima tubayeho tumeshi maisha ya matumaini twebwe twarakina umupira tukiri abana batoyi urabona nyene ko umupira twarakunda kya mipira nyene babanga mu bintu ariko haraho ikibazo kimwe ugasanga hari abakozi b'Imana batwiruka ko ngurumva ngo umuntu agiye gukina umupira ngo abagiye mu byisi ngo abagiye mu bya satani iki ngurumva ngo kwamira ku rusengero nawe ni kubyumva ga pastor jewe ivyo ntabiriye ko bari kunjumva uyu munsi jewe mutima ntawo ndigeze mbana icambere jera ke mupira mvuye gusenga mvuye kuririmba nduta kanzwe gukora ibikorwa by'Imana yego nahari tukiri mu Burundi ndagenda gasenga dusohoke kagenda ku mupira kuko kekero cyose ugishira imbere y'Imana atabindi bangikanije birakunda ndibaza ku Mana ko byose bikunda kuko nakazi hari abantu bambwiye ngo ndamize impigi ngo bamize imiti ibintu by'amarozi kugira ukina umupira akunda kabisa akunda namazuwezi umuti wa mbere namazuwezi ariko ni impano iba yiri imyaka nawukinye mugabo bikanka urumva ni singendo kivuga inema ikuje ko ubuntu bw'Imana bukuje ko byose birashoboka mbere so biko birashoboka byose birashoboka ko rero jene nagize chance y'umupira kweri gusa niko yaje amazinga ndarimwo yabazinga kwa turimo twaba usanga ariko uravye mu bijya bihe induta ngenda rimbaye kuko ndarampa ubuzi bakaregea barampa kuza kwagiri abakozi kwimba imikora mbo byabigoye mu nkambi kugira ngo sindiza ariko akanyemera kirondera imisore bimbe mu akaguhemba kwawe akamba gwanje kwera umupira akamba kazi ku matchinga muze karegea kwera umupira nkangaje abandi nkamagara nkaba Hussein no Hussein ndabarondera akazi muri nani ubwo burinzi muri Tisales mama sumbuko bose badiye bari umuhungu bakawe tafuta vijana waje kwa je ndakunda rirongera bari barakumenye n'uzumenyekana nta abandi bana biwawe bakina umupira byakundiye abagabo abanguvye banga batatu umugabo ndana Gabriel ndana mwizigiye no ndabona ko mengo yari kibeze nyaruka Gabriel kabisa ariko singire byanse gatoyi mubuzo kuruna uzi kunganga abagabo Nelson n'abandi bari kuduka utwuzo kuru twawe naho turawukunda tukuduka tujyanye nde ndasaba abavyeyi ntibazobazibire kwe bazobare kwe bigero babatisha tera muronzi bira ntage ndibaza ngira benshi baravyumvise amakuru benshi abantu batari bazi urayaduhaye wobwira iki abandi bavyeyi abana tubagumize muhira canke tubareke bigerageze umuvyeyi wonye umwana impano afise mushigikire supporting ntumenyeje nato bar umupira ari nato ingabire yari yose igubona ubona ari gukora ubona ati iyi yoduga musaidie kwaba kuririmba byabari biki kazi zose ubona akwiye atari mbi umva mufashe kuja kumenyeje ikibazo cyanyuma turabona umwana wawe yamaze gutera imbere ariko aratera imbere iyo wagiye uca gukina umupira iyo wavukiye niyo wabaye gushika no munsi aho bigeze byakwigishije iki isomo wavanyemwo gushika ino saha wosangiza abandi Mungu andaciye mu buzima buremeye ntubone uyu munsi rabda abantu bambona ndi kuyagayaga lakini ndaciye mu buzima budasanzwe
irabura nyine nkuko kibuza tuzogira ikindi gihe tuganira gusa isomo ndize ikintu cyo kuvuga ngo kutacika intege kudacika intege icyo ukoze ko cyose kibandanye kugerageza urabe ejo ko ufanikiwe nuko byagenze ariko gukubitika urabizi ndabizi kabisa gukubitika wawe akora kubitiki nubone ibitabizo gatakuza wati tukidika ndakubitice basi nivyo nimba takindi bona wokongerako oya nta kindi kweri reka tugushimire cyane tugushimira akanya waduhaye nizere yuko abantu benshi bari babisabye ko twoganiriza uno muryango byinshi barabyumvishije NESTORY sihari ashobora kuba yagiye mu mazowezi ariko ikindi gihe tuzoreza tumurondere tumuganirize naho twomuganiriza mu rurimi rw'icyongereza kubera ikirundi cyangwa igiswahili bimugora ariko nawe tuzomurondera bukebuke tuzovugane nawe ariko no munsi twashimye ko twuvugana n'uwo muvyeyi wiwe kugira ngo tubashe kubabwira tubashe kubaha amakuru menshi yo mwadusabye kugira ngo mubashe kumenya byinshi kubijanye n'uyu mwana w'umurundi NESTORY Irankunda yamaze gusinyira gukinira umugwi wa Bayern Munich kuva mu mwaka uza itariki y'ukwindwi 2023 nta kibuza ko tuzomubona atanguye pre-season na Bayern Munich tumubone mu kibuga hagararanye na ba Harry Kane na ba Musiala ari kumwe na ba Rwasane ari kumwe n'abandi ba Mula n'abandi muzi bakomeye cyane kw'isi basi mani bahezagire mwakoze kugirana ikiganiro cacu naho gutaha murakoze cyane